Ubibi chama maniga kakundikira na mapenzi ukayandimira na kuprofita dada na kwereka uko nkunda ndabizi ko kwishima cina gufata nka my wife. Yes, bakunzi ba Open Mic, nkuko mubizi ikiganiro ni Open Mic. Uno musi turafise umutumire Double J once again, muramuzi cyane muramukunda, kaze tumwakire. Ego Double J once again, nagira ndababaza akabazo ka mbere, mwiyumva gute nyuma yo kuronka agashimwe ka YouTube? Yes, bakunzi ba Open Mic, nkuko mubizi ikiganiro ni Open Mic. Uno musi turafise umutumire Double J once again, muramuzi cyane muramukunda, kaze tumwakire. Ego Double J once again, nagira ndababaza akabazo ka mbere, mwiyumva gute nyuma yo kuronka agashimwe ka YouTube? Murakoze cyane. Je niyumva neza cyane, n'umunezero udasanzwe kuri jewe kubera ko bino bintu byerekana ko tudatamba twirorera kandi dufite abantu badushigikiye kandi bakunda ivyo dukora. Urumva umukozi abegwa n'impembo, biradutera intege zo kubandanya tubikora. Ni yahe video ku rubuga rwa YouTube yatanguye gukwiza umuriyoni w'ama views? Indirimbo yanje ya mbere yatanguye gukwiza umuriyoni kuri YouTube yari indirimbo itwa no kwishinga nopfa. Ni indirimbo twaririmbye ibintu byo guhanura cyane cyane ugwaruka. Niyo ndirimbo yanje yakwije umuriyoni kuri YouTube. Ubu ngeze ku ndirimbo zishika 5 nimba atari 4 zikwiza umuriyoni. N'abantu abahe ushimira muri runo rugendo bagufashije kugira ushobore gushika kuri uno munsi ukaronka agashimwe ka YouTube? Inyuma yuko mvuga abantu, reka banze shimira Imana ko Imana nibikora niba yarabipanze kuva kera bitaranaba. N'abantu yacishije ko iyo migisha, ndabashimira abantu amalebo naciyemwo, wagize icyaterera hose kugira nshobore gushika hano. Team yanje ya Billman Boy, n'abantu bose bashigikira umuziki wacu. Nakaye kajambo wobwira abakunzi ba Double J n'abaririmbyi bataragira ayo mahirwe yo gukwiza abo ba subscribers? Icyo nababwira nuko ingufu zabo mu kudushigikira turazibona, kubera ibi nitwo bishika ko tutabafise. Babandanye badushigikira, abandi baririmbyi nabo babandanye bakora cyane, baririmbe indirimbo abanyagihugu bakunda, kubera ko umuntu ajya kumviriza ikintu yakunze. Ikindi nacyo no gushimira abantu bose, aba bantu 100,000 bafyonze subscribe kuri channel yanje. Ni iteka ridasanzwe banteye, babandanye banshigikira. Aho ubonye abantu 100,000 bafyonda bakavuga ati uyu muntu turamwizeye, tuzokwama twumviriza ibintu vyiwe imisi yose kwa bisohoye. Umva ni cyizere kidasanzwe bangiriye, nanje ndizeye ko ntazoba gwisha hasi. Ndagushimiye cyane Double J once again, byari iteka ridasanzwe kwakira kuri uno mugoroba. Imana ibaje imbere mu bikorwa byanyu, mubandanye muteza imbere umuziki wacu. Murakoze cyane.